Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa mu gisoda c'u Burundi, aho hari umunyagihugu yatwandikiye afise agashavu gakomeye cane aterwa n'abasoda b'u Burundi bari kugumya kugwa mu ntambara ya Kongo, kandi bikaboneka ko leta itabanezwe kuko leta iri gukora ibikorwa bihambaye byo kubarungika kugwa muri Kongo, ariko bamara kugwa muri Kongo atagire n'igikorwa na kimwe bakora kugira ngo berekane ko nibura abo basoda baraba igihugu. Ayo ni amarira nyine y'umunyagihugu umwe watwandikiye atubwira ko ku mutumba w'iwabo hamaze kubura abasoda bashika kuri 4 mu gihe gito cane, aho avuga ko ubwo ngubwo no mu gihugu hose ariko bimeze, akaba afise agahinda gakomeye cane, akaba yanahaye ubutumwa buteye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yamubwiye ko nadakora igishoboka cyose ngatabare abana b'u Burundi bariko baricirwa muri Kongo nawe ashobora guhura n'ingorane zikomeye cane. Ubwo butumwa turaza kubugaruka ko mw'idonido ry'aya makuru tubabwire n'andi makuru ahambaye cane ari kuvugwa mu gisoda c'u Burundi, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kuko abasoda baramaze kugumya amagabo, bariteguriye ko umwanya n'umwanya bashobora guhindura intwaro ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe babona ko ari intwaro itabanezwe ahubwo ari intwaro ijejwe kubica ikironkera amafaranga. Akaba ariyo mpamvu hari akagwi k'abasoda bakuru ndetse n'abasoda bato bato bariko barifatanya kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko byose bikaba biriko birategurwa mu kinyegero gikomeye cane kuko barazi neza ko bitoroshe, kandi barazi neza ko no basoda bakuru harimwo abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye na rirya atari bose, ariko byose bikaba biriko birakorwa kugira ngo abasoda batabare igihugu c'u Burundi, mu gihe babona ko igihugu c'u Burundi cyamaze gutabagara, kandi babona ko igihugu c'u Burundi batagikuye mu nzara za Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe ku butegetsi CNDD, ibintu bishobora kuba nabi cane mu minsi iri imbere, kuko abasoda baravuga ko bamaze imyaka myinshi bayobowe n'akarwi gato cane k'ibisuma kamaze imyaka myinshi gapfukamye mu nda abanyagihugu, bakabona ko igihe cyari kigeze kugira ngo bagakureho, kuko biramaze kuboneka ko badahinduye ibintu bishobora kubandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Byose nyine turaza kubigaruka ko mw'idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye kandi anababaje avugwa ku munyamakuru Floriano Irangabiye amaze igihe kitari gito apfungiwe ubusa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari ibintu biriko birababaza abarundi batandukanye, yaba abarundi bari mu gihugu, yaba abarundi batari mu gihugu, aho nk'Ububirigi bariko barategura uburyo ki bazakora imyerekano yo gusaba ko Floriano Irangabiye yapfungurwa, kuko Floriano Irangabiye amaze umwaka urenga apfunzwe ku karenganyo, kandi akaba ari ibintu biriko biracafuza bikomeye leta y'u Burundi, kuko ata gihugu cyatinyuka kuyiha imfashanyo mu gihe ikizi ko igihugu c'u Burundi gipfungira abamenyesha amakuru ubusa, kuko byaramaze kuboneka ko umwuga wo kumenyesha amakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi ari umwuga ugoye cane, kandi ari n'umwuga bigoye ko wawukorera mu Burundi, kuko mu Burundi biragoye gusohora ibyumviro bitandukanye n'ibyo ubutegetsi bushaka. Nabyo nyine turaza kubigaruka ko mw'idonido ry'aya makuru, tuze no kubabwira ku makuru nanone ababaje cane ari kuvugwa imbere y'uko amatora aba, aho imbonerakure ziriko zirakora akarashishi gakomeye cyane zikavuga amajambo akomeye cyane atyoza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'amajambo yerekana ko hari ikintu kiri gutegurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bakaba batanguye no gusambura ingoro z'umugambwe seneri, ibiriko birerekana neza ko amatora ari imbere atahumuriza, kandi bikerekana neza ko ibintu bishobora kuba nabi kubera ari amatora, kuko n'abagenywe ngo bazahagararire amatora
ni abantu bazwi ko atari abantu beza kandi ni abantu bazi ko begamiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho nyine biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarangije guheza igikorwa cy'amatora, ariko abarundi bakaba bavuga ko byanze bikunze batazemera intwaro y'agahotoro igumya kubarongora, akaba ariyo mpamvu bazakora igishoboka cyose kugira ngo umugambwe uri ku butegetsi utsindwe, kuko biraboneka neza ko ataho ushobora gushikana igihugu cy'u Burundi mu myaka myinshi umaze urongoye igihugu cy'u Burundi. Igihugu cyarinjiye mu bihe bidasanzwe kandi cyarinjiye mu bihe bibabaje cyane, akaba ariyo mpamvu abarundi bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ariko arakora amakosa menshi cyane. Byinshi nyine twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'aya makuru, wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ejo aho bukera ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 mu gihugu c'Ububirigi harategekanijwe imyiyerekano yo gushigikira umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye amaze umwaka n'amezi 4 apfunzwe kubw'akarenganyo n'agahotoro ka leta y'u Burundi, kandi akaba apfunzwe ku buryo bubi cyane, aho benshi bavuga ko ashobora no gucikana umwanya n'umwanya. Akaba ariyo mpamvu abarundi bakunda igihugu bateguye imyerekano yamagana amabi ariko arakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho afungira abamenyeshamakuru ubusa. Imyerekano izobera imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi Buruseli mu Bubiligi, aho nyine busanzwe buri hazoba hari isaha 10 z'umugoroba ku masaha yo mu Bubiligi. Floriano yaciriwe gupfungwa imyaka 10 yagirijwe icaha cyo kugerageza kumanyura ubutaka bw'u Burundi. Ico caha gisanzwe kidasiguye mu gitabo mpanabyaha c'u Burundi. Sentare ntiyigeze yerekana ko ico Floriano Irangabiye yoba yarakoze muri iyo ntumbero. Nta kindi Floriano Irangabiye azira atari umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Akaba ariyo mpamvu nyine abarundi bakunda igihugu bariko barategura imyerekano kugira ngo bereke Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'amakungu ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kandi berekane ko atamwidegembyo uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubamenyesha makuru. Gufunga abamenyesha makuru nta teka biha igihugu, ahubwo byonona ishusho y'u Burundi mu makungu, bikaba no mu bituma amakungu atizera u Burundi. Gufunga Floriano Irangabiye bifise ingaruka mbi ku gihugu cyose, no gupfunga miliyoni z'abarundi kubera ibyo igihugu gutakaza ukubwiyo ngingo y'agahotoro cyafashe nyine bwo gupfunga Floriano Irangabiye, ariko igihugu kikaba kiri gutakaza ibintu byinshi cyane kuko nta mfashanyo cyabona, mu gihe biboneka neza ko kigifungira abamenyeshamakuru ubusa ndetse n'abandi benshi batandukanye. Gupfunga Floriano bisigura kandi guhakana ko abarundi bafise uburenganzira bwo gusohora ibyiyumviro byabo no kuronka amakuru atandukanye n'ayo ubutegetsi buba bushaka. Gupfunga Floriano Irangabiye byahombeje abarundi bose cyane, kuko biri mu byacafuje ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ku buryo abanyamahanga bakimwizera kuba bamuha amafaranga y'imfashanyo, kuko nyine biboneka neza ko ataco yazakora, kuko we agifungira abamenyeshamakuru ubusa ndetse n'abandi banyepolitike batandukanye. Ibyo byose nyine bikaba byaracafuje ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Tuvuye kuri iyo nkuru nyine amakuru yacu tabandanirize kuri ino nkuru ibabaje, aho umubyeyi w'Imusigati aratakambira umukuru w'igihugu ngo ahagarike ipfu z'abasirikare b'u Burundi muri Kongo, kuko abasirikare b'u Burundi bariko barapfira muri Kongo baramaze kuba benshi cyane, kandi abarundi bose baramaze kurengerwa n'amabi ariko arakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abarundi batanguye gusaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yapfuma agatanga imihoho aho kugira ngo agumye kwicira abana b'u Burundi muri Kongo, kuko natabikora abarundi bazabyikorera amaze bamukure ku butegetsi, dore ko n'abasirikare bariko barategura ikintu gikomeye cyane kugira ngo bihore Perezida Evariste Ndayishimiye uri kubacaho amafaranga menshi cyane, nabo bakabandanya gupfa ku bwinshi, byose nyine bikozwe mu ruyeri rukomeye cyane. Hari umubyeyi ava muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza yatwandikiye avuga agahinda afise kubera imiryango iriko iraburira abayo mu ntambara ya Kongo.
uyu mubyeyi avuga ko ku mutumba avuka ko wa Musigati gusa bamaze kubura abasirikare 4 mu kiringo gito cyane. Yabivuze yumvise ko hari inshuti yiwe haciye iminsi 3 yishwe. Ntiyumva ico aba bana b'u Burundi bazira, ntiyumva ico leta ya Evariste Ndayishimiye iriko irabyungukamo kubona amafaranga ariko igasesa amaraso y'abana b'Abarundi. Ibi bintu biriko birabakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya arashobora kubyishura kuko n'uguhemuka bikomeye cyane. Yanditse ati njyewe ndi umubyeyi wo mu ntara ya Bubanza komine Musigati segiteri ya Musigati, maze iminsi mbona ingene uhanura abategetsi bacu ku bijanye n'intambara barimwo muri Kongo. Ndakwandikiye mfise agahinda kenshi kandi ndakwandikiye mfise intuntu ku mutima, ndakwandikiye mfise agahinda gakomeye cyane kubera ukuntu turiko turabura abana bacu. Natwe twamenyeshejwe uno munsi ko twabuze uwacu yitwa Ezechiel Ninahazwe. Ezechiel yari yinjiye mu gisirikare c'u Burundi muri 2018. Yari amaze indwi 3 gusa muri Kongo. Akigenda yari yizeye ko nawe bizomuha akaryo ko kuja muri Somalia maze akisununura nk'abandi basirikare. Kumva ko azoja muri Somalia byari byamuhaye ibyizigiro by'ubuzima bukomeye cyane kuko yarazi neza ko agiye kubaho. None umve aciye agwa muri Kongo. Ibi bintu bwose Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aradukorera biradutera ubwoba bikanatubabaza cyane. Batubwiye ko yari yajanye na bagenzi we kurondera ibiziga by'abasirikare baheruka kugwa ku rugamba. Twababwiye ko ibiziga byose byatawe mu ishamba aho biriko biraribwa n'inyamaswa. Bagezeyo ngo baciye baraswa gutyo tuba turabuze umuhungu wacu. Agiye akiri muto cyane adusigiye agahinda kenshi cyane, ariko agahinda dusigiye nyine tugasigiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye wemeye ko ajya gupfira muri Kongo. Kumvise ngo we tuzoronka ikiziga ciwe ariko nabyo ntago tubyizeye neza kuko hari benshi ku mutumba wacu batigeze babona ibiziga by'ababo. Aka gahinda tugasangiye turi benshi cyane. Muri segiteri yacu tumaze kubura abasirikare 4 baguye muri Kongo mu gihe gito cyane kandi mu gihe kitangana n'ukwezi. Haheruka kubura Classe Eric Kwizera na mubyara wiwe Ezechiel baravuga. Hariho n'uwundi wo hirya yacu gato sinibuka amazina yiwe, ndazi ababyeyi biwe. Nimba iwacu gusa tumaze kubura abangana gutyo, ibaze uko byoba bimeze mu gihugu cose. Muri abo hano iwacu hariho abo atani ikiziga cabonetse. Ndatakambiye Perezida wacu hagarike aya marira mu miryango kuko biraboneka neza ko abanyagihugu bafise agahinda gakomeye cyane kubera amakosa ariko aradukorera. Ubumengo Uburundi bwasubiriye kuja mu ngwano. Umuryango wose ufise umusoda uguma witeze ko bawubikira. Ntitwumva ico abacu bariko barazira, ntitwumva n'ico Perezida Evariste Ndayishimiye ari kunguka. Yapfuma ahubwo akatubwira tugakusanya amafaranga niba ari yashaka tukayamuhereza, ariko akareka kugumya atwicira abana. Umubyeyi w'igihugu nadutabare bihagarare kuko natadutabara abasoda ndetse n'abanyagihugu turashobora kwifatanya tukitwanirira. Namwe ndabashimiye ko muguma mushira ahabona ibinyegezwa. Ubundi hano mu Burundi nta na kimwe kivugwa. Umuryango utabuze ntaco umenya. Ababuze nabo bibaza ko ari bo bonyine. Ubu turazi biriko biraba kubera watubereye ijisho ukabitumenyesha umwanya ku mwanya nk'uko nyine ukunze kudushikiriza amakuru ku mwanya ku mwanya. Turahojeje umuryango wa Ezechiel Ninahazwe n'imiryango yindi yose iriko iraburira abayo muri Kongo. Menya neza ikibabaza abasirikare b'u Burundi muri Kongo suko hariho abapfira ku rugamba. Barazi ko umwuga wabo utoroshe. Abasirikare babazwa n'ibintu 5 bikurikira. Abasoda b'u Burundi ntibumva ico bagiye kurwanira, bavuga ko batabona ico bapfa na M23. Abasoda bashavuzwa no kumva ko bagurishijwe ko abategetsi bariko baca miliyoni y'amadolari ku maraso yabo mu gihe bo badahemberwa n'iyo ntambara na M23. Abasoda babazwa no kuba barakuwe umwambaro w'igisirikare c'u Burundi bakambikwa umwambaro n'ibendera rya Kongo. Abasoda babazwa n'ingene bahemukirwa nabo bitwa ko bagiye kugwanirira bakabata ku rugamba batabateguje mbere bagasigira ibigwanisho bikomeye M23.
akaba ari byo ica ibarasisha ibiriko biratuntuza abasoda batari bake bakabona nyine ko bagurishijwe bikomeye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abasoda bashavuzwa n'uko umuryango w'upfuye ushobora kutabimenyeshwa kandi akaba atagitegekanijwe cyo gushyigikira abasigwa b'uguye ku rugamba. Barashavujwe n'uko leta ataco ikora ngo ibohoze abasoda bafashwe mpiri na M23 kuko M23 ibamaranye igihe gikomeye cyane kandi leta yo ibandanya kuvuga ko ari abasoda babuzwe irengero. Tuvuye kuri ayo makuru nyine yarababaje ariko aravugwa mu gisoda aho abarundi batanguye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye guhagarika aya mabi ariko arakora. Amakuru yacu tabandanirize ku nkuru nanone iriko iravugwa iteye ubwoba cyane nga mu gihugu cy'u Burundi mu gihe himirije amatora. Ibikorwa biteye ubwoba byatanguye gukorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ntibyari biherutse ingoro y'umugambwe CNL ku mutumba Ruringe muri komine Muhuta yaraye ibomowe. Ingoro y'umugambwe CNL ku mutumba Ruringe muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge yaraye ibomowe n'abantu batazwi mu ijoro ryakeye. Muri CNL bakeka imbonerakure ko arizo zabomoye ingoro yabo. Bavuga kandi ko ababomoye iyo ngoro baciye kwiba intama z'umukenyezi w'inyankamugayo. Urugendo rujana ku matora ya 2025 rutera ruba nabi cyane. Umugambwe CNL umaze amezi menshi utarekuriwe gutunganya amanama mu gihugu. Umurwi uzotunganya amatora uherutse gushirwaho uboneka wiganziwe n'umugambwe CNDD-FDD. Bamwe mu bawugize basanzwe baravuzwe mu busuma bw'amatora be no gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gihugu haratanguye kuvugwa amakarashishi y'imbonerakure zituka abatavuga rumwe n'ubutegetsi. None hasubiriye kuvugwa ibyo gusambura ingoro za CNL. Perezida Ndayishimiye ati igihugu kirabangamiwe n'amadayimoni. Nibaguma bayavuga ntibayagwanye azotabagaza igihugu. Ubwo nabwo ni ubujanja kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gutabagaza igihugu ku rugero rutaragera rubaho. Benshi bakavuga ko atamutegetsi n'umwe wigeze atwara igihugu cy'u Burundi wangije ibintu nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yabyangije. Banywanyi bacu, amakuru yacu ni ngaho agarukiye, ariko andi makuru turiko turabategurira ahambaye cyane turi buze kubashikiriza amakuru yacu. Hanyuma wowe cyo usabwa nta kindi no gucyanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.